tuko dutagaza umwanya mu bintu bitagira akamaro urumva gwa rukundo hagati yacu nta ruhari kubera ko bivana na ya ngwara nyine yo kudakunda ibya kuko dukunze ibyacu turashi naho tutaba duhuza naho tutaba dukundana je nawe mu mwanya uri umurundi wacu ntegerezo kugusapotinga ico kiratandukanye n'urukundo rw'umuntu gukunda ibikorwa byiwawe urumva ari ya support bobo ari ukuntu uzurabe ari ukuntu bo berekana nk'urugero ibyabo muri image ya paradiso ibintu byiza mu Rwanda heza ibintu byiza niberekana bya negative bitandukanye ni iwacu aha iwacu umuntu leta yo kugenda hariya muri ville aho abantu batonze ku murongo agafata ifoto akayimaje agacarungika abona Burundi bigenze uko urabona igitoro kirabuze abantu kuko bijya bibi gusa nibyo twebwe turi muri rwago uvuga ati twikundira gapfa gusa bya ibintu bibi abantu baragwanye abantu bageze ku buryo namwebwe abantu mukora ama interview musigaye mukora amabezi urumva yo kugwana ubwira kuko umaze kutahura ko mutagwanye ntibabara uracumva ico kintu nukuvuga igitende cy'uruba mwiza y'ijoro cy'Rwanda ko mudukikana muri kwisi yose ni Simon Pro brand campaign na ije musi nabwiye ko ngirazinda ba makuru bakinyi b'amareresi urugendo rwabandanya muno mwati kumwe no muri legend kabisa nimbura umuntu wakunze entertainment ndundi cyangwa akurikiranye filime ndundi uyu muntu uramuzi bijya bisa nimba nawe utamuzi wakuze nka telefone vuba canke ukabujya kundi ivyi wacu ina magara n'amazi Hassan canke Mugisha canke mbona yazanye gafime kitwa Master ngabo de Master Dios araza kubitubwira Mugisha harahantu niheze mu mazina mvuze magara n'amazi Hassan ibyo nyene Mugisha ni name ni nickname ego ngabo the Master canke Juda Karma biri kuzira ni benshi cyane yego ndembe katete witwa nitwa Muhire Muhire bwana so nimure kungira ndabazana amakuru ameze neza abantu bakoze abantu bari ku kazi uno musi twageze kwa Mugisha kabisa murabona ko ari umuntu abake mwanya wose sinzi je misi yose ndamubona uko sinzi bangafise mwiza kubana neza n'abantu kubana neza n'umudamu wanje umva yego nta bindi mama rawa gufashe neza ngire cyane gose reka bujya baguye ati ushitunga umugore uko bisiswata ku mugore ubisiswata ku buzima bwawe bwose uronse umugore rero ubitahura kumwe azi agaciro kawe azi valeur yawe aragerageza kuyibungabunga kuko abazi yuko umwanya n'umwanya ndashaka kuronka kuko nkayi mbere dukunda kuronka abashitsi batandukanye ku kazi nuko nyene numva rero ifuko umuntu abaye yitunganije ameze neza numva yamangira control ati aha ni sawa ati yaho c'est bon aha wapi hindura uko niko bimeze ayo ibintu numvise bashaka gufashamo abantu kanaka tuzomugarukana nawe mu nyuma nawo aduhizo nyigisho nibaza ko ziyanyigisho zikibandanya zitahagaze kuko twarugurije office yacu iri mu Buhinyuza urumva ibikorwa birabandanya kandi ibikorwa bitandukanye yego bivuze ibikorwa ntaje kure sima venda nakibagira hari ikintu ubona cyafasha Burundi dushaka kubanza cyukire bafasha Burundi ni intuze ya koperative yacu
twayuguruje kugira ngo cyane cyane muri ya ntumbero yo gufashanya kurwanya ubukene cyane cyane korora ibintu bitandukanye kugira ngo turwanye ubukene. Hama muri Fasha Burundi tukaba dufise umugambi witwa tubafashe bakiri bazima. Uyu mugambi rero muri uwo mugambi no twashizemo ikintu cyitwa cyo gutabariza abantu kugira bafise ibibazo bitandukanye bikomakomeye, tukaba ukuntu tubatabariza hirya no hino kugira ngo baronka abantu bashobora kubafasha bagira neza batandukanye. Muri Fasha Burundi tuba dufise gahunda ya buri kwezi kwegeranya ibifungurwa ko ari abantu bashonje benshi, tukaraba ukuntu tugashikiriza yaba batama ya umuntu wese yumva ko afise umutima wo gufasha cyangwa afise kandi burya gufasha si uburyo nko abantu biyumvira. Gufasha ubwacyaga mbere n'umutima. Umaze kugira umutima w'impuhwe yo kuvuga ati naje mfashe abagowe afise ibibazo, kuko mu bisanzwe nta muntu yitwa umuntu cyangwa icyo ari cyo cyose atafashijwe. Twese twarafashijwe. Rero nimba warafashijwe nawe rero ni byiza gufasha abandi. Umuryango wo nuze ya gahunda yo gufasha iri kuri bose yumva ko ashaka kwifatanya natwe, umuryango uruguruye kandi twebwe dufasha bose abari mu gihugu cy'u Burundi, bose abafise ibibazo cyane cyane bikomakomeye, tutaravye ubwoko, tutaravye intara, tutaravye amadini, tutaravye nkunzi. Ni ukuvuga dufasha abantu bose muri rusange. Kandi nje gusanga ata muntu yobura icyo afasha, gusa kare ari umugenzi wawe ngo niyakwiza Emiliare ngaza afise ngabana afasha bantaho nikora cyane bifuza. Ndamubwira ati burya nimba ufise Emiliare ufasha 10 n'ubwo ufise 10,000 ufasha umwe, niba ngana Emiliare uyu munsi ufise 10,000 udashaka guha umuntu 100 nawe zero nkumira ide ntibizokunda. Ari abantu baba bumva gufasha ari kugira byinshi, kubona igihe ushaka gufasha muri bike nibaza ko no muri byinshi atabyo ushobora. Gufasha bibera muri bike. Ubundi umuntu afise bike atagira no gufasha uwe mahingira byinshi. Bazi baguhende ngo mbaka ngira amamiliyoni sibyo, umuntu atabora gufasha muri bike. Kandi gufasha bijya nabivuze n'umutima w'umuntu, kamere y'umuntu. Hari abantu bashobora gufasha. Nawe usanga ari afise akantu gato mugata bateganya kasanga mu gihe namugana mu gihe zawe. Ibyo bwatubike bikiramira abantu kandi ngo abafite imbaraga zo kutabakana. Rero tuba bigiye bakora mbere ari amahoro niko bimeze. Rero gufasha bira muri tujya turi kumura bafise. Uvuze ngo niba no umuriyare je numva ko hari uyo bisibe bakatagufasha. None hamwe byo nshika gapfa atarusi mu miliyari. Bisibe bakatagufasha umuntu. Rero gufasha bira muri tujya duke. Mwabyumvise nifuza guterera muri Fasha Burundi cyane kugira icyo mutereye ntabwo icyo aterera nawe uzanijana n'amafaranga bakagera mu gisha mukabivugana vuba cyane. Tuzobereka ibikorwa bizo kigere mu munsi nyuma y'igikorwa twereka abakunzi bacu n'abakunzi banyu n'abakunzi ba Filime Ndundi n'abakunzi ba Buja Today TV, twereka ibikorwa musanzwe mukora. Tugasigara kuri Mugisha yumvise Mugisha kabisa mu baraje filime mu Burundi sibyo muri igihe bijya hose. Shaka rero dutangure na Mugisha nyene yo kuva atarakora filime n'imwe gushika uyu munsi. Mugisha atarakora filime n'imwe haba Mugisha ni yiga abature makuru y'umuntu nyene hariya kuri primaire Samuel ajya muri kuri primaire mu Kanga muri kuri seminari y'Igihombo gushika mu 9 muri cyuma cy'abantu cy'Ibujumbura yiga kuri Ndekere Sami kare kuri Markang yama muri 10 aca muri yana kuri bisegera Tanganyika aho yigiye isaba cya Metre Moderne. None yarije anga diplome de l'enseignement ama nyuma yaho acha yiga kuri Université Lac Tanganyika muri gisata cya science politique yiga imyaka 2 hama azagarika yigira baniziga by'ibindi aho abavuye mu buzima bw'ishure kigabuza rero byo bisanzwe. Yego hama mu bishendere ko kana Mugisha yari yara ukabona gukina filime zibiri z'ibidakwiye Faransa
yaro yitwa La Belle Sana yitwa Rwego hama imbere yo kudukina kandi ni La Belle Sana na ni twakiye imbere ya mugisha ziriho ari abazifise abazifise sinavuga ati ngo baza ko ari poke yari kwasigi ngo amasigi nayo yari nsanga mashini yadukorera akazi bagasanga mashini ya information kuko filime kwisiga umuntu umwe umusirikeri wacu wakiriye yani wafise filime imwe yitwa Nizirizo n'ubu kwisiga mugabo nayo nyine ihera yose neza kugenda arabishikira rero imaga make neza hama ikije naco uko mugisha imbere yuko atangura gukina filime yararirimba indirimbo zisanzwe urumva akunda yaje mu by'amaklebe yo kwishure akaririmba yego hama ahagihoza zikakuririmba indirimbo zihangiza Imana nabyo yabitanguranye na filime ya mugisha bon maje mu make ubone mugisha imbere ya mugisha yego sinzi nimba uzi kumbaza filime mugisha yakozwe mu mwaka wa ryari hajya nibuka gusa ko twabiravye turayikunda sinibuka umwaka yakozwe uko warukira mu petit hawe warukira mu petit ndwara warukira muri primaire ndibaza kuko twice filime mugisha twakina mu 2010 niko sura filime ya mugisha yego haraje imyaka 12 gati tukiri kuri iyo filime mugisha ariyumvira icyumviro cyo kugira filime nk'ijya ariyumvira location y'abakinnyi kameramani byagenze gute timo wakazi wari ufise kijya gihe mwabigenjeje gute ide yaje gute abantu babegeranije gute kumenga cyari ikintu gishasha mu Burundi yego cyari gishasha bon novuga yuko imbere yuko tugira je filime ko nagize ati ari filime zibitwakina imbere y'ijya je niga kuri lycée de Lac rero ari umunyeshuri twiganye yitwa Ibrahim twiganye muri 3e kuvuga umwaka wa 11 rero Ibrahim ugiye muri seconde mwaka wa 12 acaja yita kuri lycée Sans Frontières kuri lycée Sans Frontières Ibrahim ahura n'undi mukuru witwa Kiminyana Nadia ni twatanguranye ubwa mbere historia yo gukina mu Kiminyana Nadia yarafise indoto yo gukina amafilme urumva nawe yarandika mugabo akabura uwo yo kwifatanya nawe kugira ngo urwo rugendo rutangure ntabwo ndibuka n'ubwa mbere kugira ngo tugire realization ya filime ya mbere ijya yitwa La Belle Sana hariyo twatanguye ubwa mbere nabo nyine babihebye babona tugira ama repetition tutagira tournage none izo kamera bavuga ngo zizofure zirihe ko tudafilima tuza gusaba ama repetition baza bagenda gushikaho uyo Mukiminyana Nadia ambwira ati bana ko tutobishobora kuko abantu ntibabitahura baguma bigira aho tugenda kugira repetition muri salle imwe y'ishure tuziye nk'abantu batandatu kandi twatanga turi nka 30 tuziye nk'abantu bari nka batandatu urumva ndabwira ati Kiminyana ndabwira ati umviriza wa mukobwa jewe ikintu cyambere ndabwiwanje urumva ikintu cyambere je ngendegwako sincika intege vuba kizire je ndakubwira ati tuzokora ifiro zoyirealiza kandi bizogenda neza kweri byavure sajeni nange kubwo umuntu ni ibizoshoboka werinde tubandanye kunyene hagenda uno musi hazaba abandi bagenda haza abandi bashaka haza abandi uko nyine mbano yambwira abandi bishikana aho twakinye filime La Belle Sana iheze ya kabiri Nizirizo naho nyine twayikinye mu ngorane nyinshi cyane kugira ngo tuyirealize abakameramani batugora filime twayikinye twayikinye byo kwifilima tuyironga après une année urumva tuguma tugenda umukameramani tukoroga urabona na nico kintu cyace gituma je nigisha kugira montage ya filime bijya byo guteba dutebya abaproducteur ngora abona ngo narusha no musi ngari bibona na ndimo ubwiko garuka ndabati ntacika rero nige montage hajya mugisha gwera ku ntango gushaka kumushenje nagize montage nenze ko nimba izo filime zibiri zatumye wiga editing montage avuga ati je kino kintu kidutebya uku reka ndacige rero muri mugisha rero kugira ngo turebe ama location n'abantu bashyize ari byoroshe ndakurahiye kuko
amalocation amwe twaronse selo n'abantu twapimana biga mu makarire abindi bitabiye aho ama connection atandukanye baradusabira bo baraturonka ajya amalocation abakina bene bajya bakina benshi muri mugisha nka 80% bari bashasha bose nyene muri game filime yakunzwe yarijije abantu nukuri ngona nta kanoti twaronse muri mugisha kuko ni filime yego yarakunzwe mugabo abantu bayironkiye mu mahera n'abantu mu studio kandi cyo piratage yari ku rwego rwo hejuru cyane hamakindi naco amahera no uvuga ko twaronse n'amahera twakuye mu Rwanda naho nyine twafanye n'abantu bajya abantu bacuruza amasinema hariya ari muri Twashua n'indi Ismaili bari bashaka batatu umva kwihagarara kumva kandi ubundi mu frere yari mu Rwanda aragidufasha mu kugira ngo tubarege turabukunda bashaka kujya amahera bari bayigurishije baronka amahera menshi cyane urumva rero niyo mafaranga make twaronse mugabo usino sinubongo bisongo barwe amahera no bisha gusa yakiye duhaye izina duha icubahiro duha n'abagenzi n'inshuti hari amajambo yagira avuga menshi mu gishifije finalist amafaranga menshi cyane ajya wenyene niyo mpamvu abantu batakomezanije nawe sivyo yari amakomantera amajambo atagira ibyemezo urumva ayo urazi buri gihe iyo kintu kigize success ntabura ibintu by'ishari ntabura ibintu by'imihorane bice bikurikirana kuko najewe igihe mugisha yakundwa nabona yuko ari nk'agasema kari nk'agasema kuri jewe ni kuri kwa Mungu kuko ni ikintu je ntitega ni ikintu nari niteze yuko ijya mugisha kuba kuriya nari biteye ubwoba cyane kuko ndibuka imbere yuko mugisha isohokana papa wanje ntiyashikira mu bikorwa bya sinema yabona yuko ari ibintu bizakunesha umwanya bizotuma mpagarika amashuri bizotuma abwira ibintu byinshi mugabo mugisha baze gusuhuka iyaja hose ngombo zamabaye zahe uni papa mugisha ati bya bintu biri seriye kweli yewe gaye umuhungu waje kweli byatanyikishije azonkiza umva acagora yuko kumbe bwa bundi umuhungu waje talent yiwe iri muri sinema icyo ngomba gukora rero kumushigikira kugira ngo atere imbere rero nivyo novuga yuko muri ntaje kuvuga ngo hari abantu ngo ntabaye amafaranga ngo basha no ari ingorane gusa twaciyemo zo muri groupe ko icyo gihe yari association kandi urazi ama association nka yose urumva 99 y'ama association ntiyaburamwo ingorane kandi ndavuga ngo hari abantu ntiyabura urumva kandi ntaziba naza kumanya amahembe yaba ama association yaba imigambi yaba ibintu byose bisangiyemo abantu benshi ntibibura ingorane cyane nk'abanyafrika twebwe turagora mugabo sino kuri mugisha yabaye nk'urufunguzo rwacu muri domaine ya sinema byagenze gute rero kugira timu yose dusigara tubona gusa mugisha n'irya Kinyari mama bishatsi abandi bose tubona umenga siho bari gushika uyu munsi ntibanaboneka nyene filime baragiye kure yayo benshi muri bo cyane nk'abari muri jene mu rungano rw'iwanje benshi ntibari mu Burundi nk'urugero nka Rushasi ari muri Amerika uwari mushiki wanje nuze Muco ari muri France ni yarongo Ruvuto ari mu Rwanda urumva abandi nabo bajya bakubwa kankindi nabo nyine yararongowe ari abantu bagiye barongurwa abagabo babashabwa ati stop urumva nujya ari mushiki wa Rushasi nawe nyine yararongowe nawe nyine stop urumva uko bimeze Karire ari munani ari muri mu Uganda niwe yarongowe nawe nyine urumva benshi muri bo narika kubona ujya ari mama bishatsi Isaac aramukoresha ikiganiro bubanza mama Rushasi mama Rushasi uyu mumama w'umumeshante ujya wundi mama Karire mama Karire warahari nawe nyine mugabo urabona nawe nyine uraburuka n'umudamu ari mariye nawe nyine wumva ibintu birahinduka mugabo wewe ati tekana muhira undi muntu menye vuba menye kuri bisangamani nk'ibintu kiri kigitangaza ni ujya ya Kinyari mama wawe namenye ko ari mama Isaac ubuvu bashinye bisangamani madame Mariam ndabimenye ubuvuga mbonye rya bisangamani yabagasore kujya yari Kinyari mama wawe ego bo ni kubera yuko urabona yuko
inyuma ya hariya atakinye yaciye asa nk'umengo nk'ubihagarika rero acagaruka muri iyo namba ari Bisangamani nyene urumva ucumunya ati babone ni wa mama kuko aha imbere y'iyo Bisangamani bari Bisangamani ntiyari bwakinindi okay filime turavuye kuri Mugisha filime zakozwe nyuma ya Mugisha nizahe gushika uyu munsi nimba uzibuka neza kuko ni nyinshi gose ugerageza wasi kuvuga nyuma ya Mugisha haciye hakinwa yitwa Urihe hakinwa yitwa Hadi yo mu Giswahili hakinwa yitwa Biri kunzira hakinwa yitwa Murekatete urumva hama hakinwa yitwa Inkomezi z'urukundo yoyo ni amasezo hakinwa yitwa Samantha hakinwa yitwa Sibomana hakinwa yitwa Icamwa c'umugisha hakinwa yitwa Ibanga ridasanzwe hakinwa yitwa basha Mugisha gice cya gatatu nayo nyine twarayikinye urumva hakinwa yitwa Karma hakinwa Karma yitwa Karma voilà hakinwa hariho n'izindi zishika nka zitatu nibuka neza ni nyinshi twakinye nyuma y'ije tugeze kwitwa Ngabo the Master Ngabo the Master uri kuraraba interval iri kuri Mugisha na Ngabo the Master ni yahe bigereranya gute interval gute sintahuye ico kibazo ni kuvuga uri kuraraba ukuntu wakoze Mugisha n'ibyaciyemo hagati y'amainsolite yabaye byagoranye imiki n'ibiki gushika kuri Ngabo the Master itandukaniro ririye cyangwa itandukaniro nenda kubajije itandukaniro ryo muri gukora Mugisha cyangwa muri tournage ko byabimeze na Ngabo the Master y'uno munsi bitandukanye gute kuko deja ikitwa sura Mugisha nta buryo tutwa dufise bwari buryo bwo kugenda dusabiriza hirya no hino ubu ni mitende kuko twe tujya muri tournage dufise uburyo bwazo bwa tuti uburyo burashobora kudufasha gufilma ino filme tukayiheza muvuga twari dufise planning tuvuga tuti filme tuzefilma mu ndwimwe tukayiheza mugabo à l'époque twafilma nk'amasene tukaja nk'ahantu tukafilma amasene tukarindira tunga uburyo tuje n'ahandi tuje mu rukaramu tuje urumva nivuga twagenda ni bricolage twakora kugira ngo tugire realisation ya filme urumva ntibyari byoroshe hama pour le moment urabona yuko n'ama location ubu n'imitende ari abantu benshi batanguza barabitahura mu gati nyine kukinira iwawe acabe ba Mugisha naco reka nimukire ntangorane contrairement na kera kuko kera ho ntibyari byoroshe batangura kumwigisha nk'isaha yose umwereka akamaro kabyo umwereka ibyo mugiye gukina nk'isaha yose uramwigisha umuntu afise inzu yiwe ugiye umusabe kugira ngo ukine filme yawe yego itandukaniro hari kandi bidasanzwe hama ikindi naco ubu abakinyi urabona yuko babishoboye cyane kuvuga nti dufata umwanya muremure wa repetition nk'uyo wa kera twarafata kwezi tukotora repetition dusubiramo kugira ngo uronke umuntu kugira ngo ubone ko abacteri bamaze kuba pre mu gukina ibyari byoroshe kuko ntibyari byoshe kuko deja ibyo twakina byaba ngombwa ko abari byanditswe hama abantu bakabibloka bakabimira kuvuga umuntu yavuga ibyo yafashe ku mutwe urabona nk'ijya Mugisha guhera ku sene ya mbere no kumwisha ni sene mwa yanditswe twayanditse ku rupapuro n'ama parole turayatanga kuvuga burya ambajya amajambo burya migane y'ama expression byose ni ibintu byari abantu bafashe ku mutwe rero ufata umwanya wo kuyifata ku mutwe no kubikina urumva ko ucyo wumva ko ari umwanya muremure bitandukanye n'ubu urandika script ukandika story ukandika context ya buri scene kumezi hama les acteurs bakadevelopa les idées mugira repetition namba umunsi umwe gusa bakadevelopa les idées ukabona ati bamaze kubishobora tukatupanga umunsi wa shooting abantu kugenda tukatuga shooting film igasohoka umva ntabyo gutebya gose gusumbya kigega hama kiri nacu ubu montage nje tuzigirira ni automatique turashaka guhindura umwaka kandi bijya umwaka amezi atandatu ni nkungu kumengo ni nimze ni ndayi umuntu nkuko umengo ni ndayi umuntu ukorendera amezi 9 kugira ngo ivuke muga kuri mama tuje gukina gusa cyashira mu mashini igikorwa kiragiye kuri YouTube yego Mugisha kubera iki filme zakozwe nyuma ya Mugisha zitagize ingufu nka Mugisha Banje nibaza yuko icyo ni ikintu bisanzwe mu buzima bw'umuntu ibintu byose ntibishobora kungana urumva ibintu ntibishobora kungana yaba filme
yaba mu ndirimbo yaba mu bintu byose abantu bakora ntibishobora kungana. Bivanye nuko ico ni ikintu ndemanwa, uranegera neza, ni ikintu ndemanwa intoke zacu. Urabona nk'intoke, umuntu wese afite intoke ziwe, izi si intoke ziwanje zose zitanu ziwanje mugabo ntizingana, n'ibintu byose ntibitiza kungana. Hari ikirekire urabona nk'iki intoke ni ndende isumba iyi ni ngufi cyane, urumva niko bimeze. Nta kintu gishobora kuza ngo gibe gifise umuvuduko umwe nka kujya nyene ngo bingane, swate irashobora kuyisumbya cyane akaba arizo ziri muzi. Rero bishoboke rero ko Mugisha dufate nk'izi ntoke ziwanje, Mugisha ni izindi ni izi rero. Rero ibyo ni cyo ni gisa ubwo turamenya kuko ntirahera, turacari ku ntango. Umva qualification twoyigira iheze, niyo twogira qualification nziza. Yego kuba Mugisha tutamubona muri filime z'abandi abantu yahuriyemo n'abandi bantu, kumatubona ari Mugisha wenyine na timu yiyo, kiki tutamubona muri filime ya Fania Berry ya Mede n'abandi. Rero twajya muri stade yo kugerageza bajya ba underground bataramenyekana nabo nyine bagire ico bishikanyeko. Rero abo bandi babona ko nabo nyine bafise intambwe yabo maze gushikako, ni peut-être hazogera kuko ni turahe turi gukorwa, turi gukivi twama dukora buri kwezi. Hazogera igihe nitwahuza mu byiyumviro, bavuga ati filime turashaka gukinira hamwe, bizoshika nta gitangaza kirimwo, nta gwango ruhari, nta bibazo bihari hagati ya twebwe nabo. Urumva gusa n'umwanya utaragera, nihagera tuzokora ibikorwa. Cyangwa Mugisha baraba amaze guhamagara baze kumufasha muri timu yiwe muri bajyanye baze cyane gusa umwe gusa nigeze tweze kuvugana Fanny Laville, turavugana programme yo kugira yo gusora filme yatezo kuzukira muri ya filme ya Mugisha gice cya gatatu yari kwikina aho Fanny Laville. Twari twaramaze kuvugana byose mugabo umva acarafatirwa rero ku munota wa nyuma na jewe nkora nk'umushinwa, ngendana n'umwanya umuntu umva ubonye ko umwanya bimugoye nk'indi n'umukenyero tugashibuka. Rero sigura rero yuko kumbure nihagere kindi gihe umwanya ukadukundira tuzobikora. Kandi rero si Mugisha wenyine kuko hariho n'amafilme twakinye, hariho nka Inkomezi z'urukundo hakinyemo ntuze Tambwe muramuzi nabo nyine akina amasinema, ari muri Inkomezi z'urukundo bajya ijya misore kuri Gerard Mutama Gerard, nabo nyine batanguriye muri Mugisha Movie Camp mu gukina ajya mahasi. Inkomezi z'urukundo barakijyemo, niyo filme yabo ya mbere bakinyemo. Urumva nawe ndavyibuka neza. Rero bimenye byumve rero neza kandi ubitahure yuko bajya abahungu ajya mahasa batangukira filme yabo ya mbere batangukina Inkomezi z'urukundo. Kubera iki abandi rero badashaka guhamagara Mugisha aze kubafasha muri timu zabo? Ico rero ni kubaza bose, mubaza je kuko je sinzi imitwe yabo. Mugisha yogenda bamuhamagaye. Yego je ntangora nefise kuko deja je nakene n'abanyarwanda. Urumva nakene n'abanyarwanda, ari filme twakina yitwa Inkomoko y'umuruho, ico à l'époque bitwa aba Happiness Group. Twakina na Intare y'ingore. Rwanda umva ayubusa nturimo. Niyo mu Nkomoko y'umuruho. Gusa twarabuze igice cya kabiri. Numvaze ko si wanje yarakozwe n'icyakozwe. Byose byarakozwe, urazobabaza bo uko byagenze. Hariho filme nakina na Bakanyomvye, urumva bo mu Rwanda irahari. Rero umuntu rero avasiye bigengera numvire ko nokina na Mugisha je vraiment ntangora mfise. Gikuru nuko duhujije ibyumviro, byumvira ati banagenda shaka kuno sawa nta kidashoboka kirese kurema, niko nta kidashoboka kirese kurema. Yego naguma bavuga ati Mugisha goma kini ibintu biri baze ku dini. Abo ni bamari afise amacakubiri y'idini. Hari abantu usanga bafise ya macakubiri y'idini muri bo. Kubera abona avuze ati magana mazi yasana yumvise yasana ati mizirima kuntu urabona sivyo mafilme yo ndakubaza kuki Mugisha yakunzwe n'abantu bose, kuko abantu bataravye ngo uri umuyisilamu, ariko kubera ko dukina ibintu by'inkora mutima biri mu buzima bwa muri Mugisha bose ntibarabisilamu. Bose ntibarabisilamu. Bose ntibarabayisilamu, urumva kandi si muri Mugisha filme zo nyinshi baravanze
gusa simba shaka ngo mvuga ati kanaka si umuyisilamu kanaka ni umuyisilamu ayo n'amacakubiri y'amadini tuba dushaka kuzana turi mu gikorwa cya sinema tuba dukwira amafilime yigisha bose kandi niyo mpamvu ubona washaka n'abanywanyi biwanje benshi 89% si abayisilamu urumva abesera mu asena gakina ari pastor iyo ni filime ntaho bihuriye icyo urumva ni ikintu rero mugisha nibaza ko uwo mu asena ari pastor ivyo kabisa ntaho bihuriye gusa naje gusanga mu Burundi abantu bafise ikibazo bara filime zacu harike bagomba gufata ubuzima bwanyu mwebwe mukina amafilime bakabusanisha nivyo mukina icyo ni ikibazo kigihari mu bantu gusa icyo nababwira nuko burya umuntu wese arafise aho asenga arafise icyo yizera kandi umwe wese afise uburenganzira bwiwe urumva ibyo nitwobijamo kandi nitwobigumamo gusa aba bantu nakubwiye ati abantu usanga bivugisha ngo mugisha ngumva ngo akora ngo wibanze ngo kwidini ngo biki nibiki niba abandi bafise amacakubiri y'amadini urumva nivyo je ndi umuzima sishobora kubyanga ngo kubera sinema cyangwa ishobora kuja ngaho ngo ntangure gutuka Islam cyangwa ntangure kwihinguza ibindi kugira ngo abantu no je ndi umuzima ijana kwijana imvuke kavukire ico nimba umuntu agifise ikibazo kuri ico nukuri je suis désolé ntaco je nta kindi cya special je no mukorera kugira ngo yumve ko akwiye kora bikuba byiwanje ama message yiwanje ntanga kuko ubwislam niryo dini giwanje je nsenga mu Islam umva niko kwemera kwiwanje kandi ndabifite uburenganzira nkuko wowe usenga mu bandi no Adventiste ubundi babere basenga mu bande sinzi nambara abaporone bari bande n'uburenganzira bwabo umwe afite uburenganzira bwiwe ikintu cereke ukwizera k'umuntu iyo ni ikintu kiba kiri privé yego mugisha kubera iki uyu munsi hari abakinnyi baza amaze umwaka mu myaka 2 akaduga gushika yaho kuko nk'ubu hariho aba legend tuzi bakora filme twamenye nkamwe nk'akarorero hakaba n'abandi rero uyu munsi dushobora kuyenda tukarabira kuri YouTube kuko uyu munsi ashaka kuvuka umuntu imyaka 2 ugasanga aragusumbije wewe mu legend w'imyaka 10 agusumbije hit canke kurabwa haba habuze iki amusumbije hit bisigavuga hit kuri YouTube yonyene kuko umviriza mu frere icyo no kubwira ikintu cyitwa hit ntuzukirabe kuri views ndagitegeye ikintu cyitwa hit ikintu gikundwa n'abantu ntuze ugirabe kuri YouTube ijya ni televiziyo yo kwisi urumva si uburi umuntu aba yarabye yuko yaba yakunze ibyo yarabye icyo gitahure hari ibyo usanga umuntu petetere inzira ziwe yaciyemo urumva mu gupromotinga ibikorwa byiwe kubwira abantu abana bariya bamufashe yaba amashengero yabibiki yababiri yabagenzi biki urumva natwebwe rero natwebwe usanga nk'umwanya wa YouTube ni umwanya muto nturabishiramo mutahe cyangwa ingufu nyinshi kuri tuvuga uti reka dushyemo ingufu zikomeye kugira ngo isi imenye ko turakora kuri YouTube YouTube sifise n'igihe kirekire gose shire ibikorwa byanje kuri YouTube urumva umenya na filime ya Mugisha iri kuri mu YouTube y'abandi bagize ko je ntaragira channel ya YouTube uragitaho rero nta mwanya muri buri gifise ibintu rero ikintu cha hit gukundwa nimuze mwihende ngo murabire ku ma viewers oya urumva urashobora gukora ikintu cya hovyo urumva kikaronka amahirwe yo kurabwa n'abantu benshi urumva ni nko mu ndirimbo ngwe nk'akarori ni nko mu ndirimbo hari indirimbo usanga hari indirimbo wapi ata message ifise mugabo kwaza wumva irira yakubiswira uvuga ngo ni indirimbo ngo yakunzwe n'abantu oya ari ibintu usanga birengo bironka amahirwe gusa muri yo sense nk'ama viewers wo urumva nkuko ngunda kubivuga kubwira abantu nimuze mufate nk'ubu ukabona umuntu aronsa ama viewers aciye aduza bitugo ngo yamaze kuba umusitari wo mu Burundi ariko ugasanga abo babana hariho benshi batamuzi aho aba muri kajya gacimbira aho aba urumva ugasanga hariho abatamuzi urumva ushaka kumenya ko umuntu yamaze kubicamamare aduge ruguru amwe mu province y'igihugu urumva amwe mu province y'igihugu avuga ati reka nje Ngozi nimba je mfise ama viewers menshi kuri YouTube reka nje Ngozi ndabe ko banzi reka nje mukayanza ndabe ko banzi kandi nje hariya mu cyaro hariya mu people ndabe ko banzi hariho benshi bihende rero ama viewers yo mu YouTube ngo yamaze kuba umustar no cyane banzi urabi wanyu mu gihugu cyane
urumva eske mu ntara zingahe baje banzi urumva ngiye imabayi hariya iwabo na Simo eske noronka abanywayi banzi jewe nico kibazo aho ni ubu ati umuntu ni cyamamare hajya mu cyungararo wawe uvuye ati kanaka barakuzi rero ntitwubaka amazina muri YouTube muhira batatuzi nk'aba bandi usanga bagiye gukenera abatanzania iwabo batabazi hata numwe abazi ugasanga naho baba ntibabazi aje azanye mu Tanzania umustar azinga mu Burundi ngo aje gukina filime nakanaka mu Burundi batamuzi ugasanga bya bindi umuntu asiga asubiye iwabo avuga ati mu Burundi nta kigenda kweri kumbi yafashe umuntu atari we yagiye gukora n'abantu batari bo batarubaka izina badafise ibizi kubaka izina rero si ikintu cyoroshe kubaka izina mu gihugu cyawe si ikintu cyoroshe ni ikintu gisaba umwanya uburyo patience kwitanga bidasanzwe jere ibintu by'aba viewers jewe burya nibiza binkanga ngo uyaronse ama viewers menshi ngo yamaze kumusare no sivyo birumvikana mu gishiti ko turaraba filme ndundi urugero igeze ko n'urugero yariko biratandukanye hama kandi riko turaraba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bobo views zigeze kure mu naho cyo gifatirako cyane ariko naco kirimo mu bintu tworaba naho uvuga ko tutogishirako umwanya cyane ari hejuru cyane gusumba twebwe ugaca usanga bobo abantu bakora filimi no mu Burundi ugiye hariya ntibatuzi cyane ariko twebwe ugasanga abo abakinyi bose ba filime bariya ni umaze umwaka umwe baramuzi ingorane iri hehe bo aha no kuvuga yuko hari ibintu cyeta gutahura urabona nko mu Rwanda ibyerekeye kwanza amatelefone agugwa make amatelefone Android ku buryo bagerageje n'aba people basanzwe bafise amatelefone Android uragitegeye bitandukanye ni wacu ngaha telefone Android udafise inoti y'ijana ntunga telefone urumva kugira ngo nunge telefone Android maka pete ugende kuri bata urinde babandi zazindi usanga baracishije hariya ukigura ayo mahera umva ni kibazo urumva ico ni cyambere hama ikigira kabiri naco mu Rwanda hari ikintu kimwe cy'inkora mutima badusumye urumva na niyo code nama mvuga buri gihe iyi code nitoge nitwayidekoda mu Rwanda nta kibazo dusumye kandi rero si cinema gusa oya mu Rwanda uzurabe muziki urumva ama interview nkaya sanzwe mu Rwanda ushobora kusanga interview ifise amakei 200 300 400 500 urumva ari interview apana rero tureke cinema uragitegera hari ikintu burya abanyarwanda gushika ubu badusumbya ni ikintu bita le patriotisme gukunda igihugu urumva nico badusumbya nta kindi ndetse kuvuga ngo badusumbya ngo kwagishika cyo kumvishika ane nateze ugutwi nindiye kumvishika so kuvuga ngo badusumbya gukina never so kuvuga ngo badusumbya kuririmba never sivyo badusumbya gukunda ibyabo ni aho ni wakiri code pine y'ibyo bikorwa biri kuri kuma YouTube no kubera ko bo bakunda ibyabo cyane bafite urukundo rudasanzwe ku byabo urumva kugira ngo ndaguha akaruriro nora nko mu mvugo urumva kugira ngo uzuronke ugiye kumva nk'abanyarwanda akaravuga avuga ikinyarwanda usanga avuga ikinyarwanda gusa kugira ngo uzumve ngo yavanzemo indimi nyinshi umuntu ni gake gose mugabo twebwe kuvuga gusikira ngira ngo umva umuntu akaravuga ikirundi guhera ku ntangusha ku musho ni gake gose urumva mugabo ikibazo ni hahandi nize dutere umwikomo ngo urabona ngo bariya ngo bara no twebwe turafise ikintu cyita ingwara yo kudakunda ibyacu kudakunda ibyacu bica bibyara zanzigo zitagira kamaro urumva zanzigo kubera igisimo yagiye mu Rwanda kubera igisimo ari we karabaza mugisha kubera ikanaka kubera ikimugisha kubera iki basanga tuko dutakaza umwanya mu bintu bitagira kamaro urumva gwa rukundo hagati yacu nta ruhari kubera ko bivana na ya ngwara nyine yo kudakunda ibya kuko dukunze ibyacu turashi naho tutaba duhuza naho tutaba dukundana je nawe mu mwanya uri umurundi wacu negerezo kugusapotinga ico kiratandukanye n'urukundo rw'umuntu gukunda ibikorwa byiwawe urumva ari ya support bobo ari ukuntu uzurabe ari ukuntu bo berekana nk'urugero ibyabo muri image ya paradiso ibintu byiza mu Rwanda heza ibintu byiza niberekana bya negative bitandukanye ni wacu nga
aha iwacu umuntu leta yo kugenda hariya muri ville aho abantu batonze ku murongo agafata ifoto akayimaje agacarungika urabona Burundi bigenze uko urabona igitoro kirabuze abantu kunugunugu bijya bibi gusa nibyo twebwe turi muri rwego uvuga ati twikundira gapfa gusa bya ibintu bibi abantu baragwanye abantu bageze ku buryo namwebwe abantu mukora ama interview musigaye mukora amabezi urumva yo kugwana ubwira kuko umaze kutahura ko mutagwanye ntibabaraba uracumva ico kintu nukuvuga turi muri rwego rwo kunda gusa gapfa ibintu bibi gusa kanaka batandukanye n'umugore wiwe baragwaye n'umugore wiwe bageze uko bya bintu sinzi ukuntu bivuga urumva rero nitwamara muri rwa rukundo rwo kunda ibyacu ukumva yuko unezerewe kuba uri umurundi kuko hariho byinshi cyane s'il vous plaît Imana twebwe yaduhaye yatugabiye nk'ingabirano mu Burundi yaba mu Rwanda badafise yaba muri Tanzania badafise yaba muri Kongo badafise yaba ku isi yose badafise mugabiri mu Burundi urumva rero tumaze kubitahura ibyo byose bizodufasha gutangura gushigikirana ibintu byose bizoca bifata umurongo mu mwanya rero tugifise wa mutima wo gukundana umuntu ari tayari kugenda kuraba by'umukongomani urumva hakuraba bya mugenzi we mu Burundi nzoko tuzana amacakubiri yinuze y'ibihugu gusa ni byiza ko umuntu ahera mu rugo iwe ahera gukunda iwe ibyiwe imbere yuko aja mu bindi wakunda so wanyu udakunda so wanyu ntigishoboka tangura muhira kwanza n'Imana ntibikunda dahera n'Imana ntibikunda bya bintu usanga umuntu ariko agenda atanga intererano mu bindi mu by'abandi mu mariage y'abandi mugabo umwana wiwe cyangwa mwene wabo agize mariage ntagira icyo amufashije ni Imana irabyanga Mugisha reka tugusabe rendezvous yuko zo ikindi kiganiro mu nyuma tuvugane kuri patriotisme kuko kabisa ni ikintu kibangamiye igihugu mu bintu byinshi ko patriotisme irakenewe muri filme irakenewe mu kibano irakenewe muri commerce irakenewe muri transport ni kuvuga nibaza ko patriotisme ikenewe mu bisata byose by'igihugu uko no kuri kuzima kandi no kuri zokoma tuvugana kuri patriotisme ni ikintu gihambaye ni ikintu gikomeye cyane gifise ivyigwa bikomeye cyane ku buryo kizosaba umwanya nkuko wabivuze hajya patriotisme ni iki mu kirundi patriotisme ni kujya nuvuga gute ijambo rikwiranye si bya birinye umbaze mu kirundi muga ndikura kiva mu gifaransa mu kirundi naco nzi ijambo ni kujya ni gukunda igihugu ni kujya gukunda igihugu ni no patriotisme kuba umuntu akunda igihugu umupatriote ni umuntu akunda igihugu kumva ko umurundi ukemera kumva ko ikirundi ukemera kugivyo mu Burundi byose urumva ko ari ibintu ni cigwa bageze kwambara ivyo mu Burundi byosha biginaza ko nibyoca bigorana twosha tubirondera tukabyambara byoca biboneka tukabirondera urumva byose byokunda rero ico ni kigwa c'inkora mutima dukwiye kuza turagicishamo cyane kuko patriotisme ni ikintu gihambaye cyane patriotisme igomba guhera ku umukuru w'igihugu wacu abaminisitiri abakinguza amateka abasenateri abari mu nzego zose gushika ku munyagihugu hasi tumaze kujya muri patriotisme rero tuja tugenda neza ubu Burundi buza guhinduka byandi ndavuga ati igihugu cy'amata n'ubuki biya baravuga ngo Burundi igihugu cy'amata n'ubuki ni kubera yuko à l'époque bari abapatriote barakunda igihugu barakigwanya hageze igihe cy'intambara bakaca baje ku imisore n'abagabo bakavuga ati reka tugwanye umwasi turi hamwe urumva bane bace igihugu cy'amata n'ubuki kubera iki kubera ko barakunda igihugu ego gusa Mugisha ni mu Rwanda uri kumviriza wumva ko izina Mugisha naho ririyo ririya ariko icyantangaje twari ko Abel ariko akora ikiganiro na Chita aramubwira ati ko mutera ibintu byacu Abel ari wabwira Chita ambwira ati twe turabiraba tuvuga abasitari mu Burundi zaravuga ati Mugisha aramuza ati hari filme ngo gusa ngo waheruka ngo gukora filme kera ngo nta filme zetu tukibona ati nuboja ko ntihobura ko filme ibuze indwi yashizeko ashaja kuri YouTube arabona filme maze menga nk'imisi ngahe sinibuka imisi yavuze simpave mbesha ariko nizera ko atari imisi myinshi akiravuga ati jewe sinari nzi yuko akora kuvuga izina Mugisha bararizi n'ibikorwa wakoze barabizi ariko uyu munsi ntibaza aho ugeze mu gihe uyu munsi atamurundi numwe atazi channel ya YouTube yo mu Rwanda higeze urumva ni bya binindi kundavuga urabona ko nababwiye ati ntimuze muharura ubusitari bwo kuri YouTube kubaka izina sikintu cyoroshye urumva nk'uyo yavuga ati umuntu tuzi mu Burundi ninde ni Mugisha kandi rero washima yamumenye guti ni kuri bya bikorwa byiwe yabibonye
wenyine ataraza kuri YouTube. Urumva niyo mpamvu nakubwiye ati ntimuze murayihendera aho hantu. Jewe icyo mbuze gusa ni wa muvuduko za nguvu wa mwanya ndawushire muri mu internet. Nicyo mbuze gusa. Si no kuvuga ko umuntu yaba kubaka izina ni ikintu gitoroshe dukwiye kucitondera kandi kwitanga bimwe bidasanzwe. Rero YouTube rero dukwiye natuganye ni wa muvuduko nyine tuwongera umurindi dushiremo inguvu nyinshi dusaba kandi n'abana biwacu kudushigikira hirya no hino dusaba n'abanyarwanda kandi yuko nabo nyine ni bene wacu naco dupfa kuko ikidutandukanye n'umupaka gusa n'umupaka n'amateremwa mamwe y'ihindimi mugabo sino twese turi bene mugabo umwe urumva. Rero ni muri rwa rukundo gushigikirana kugira ngo tuzamure ibikorwa byacu byo mu Burundi navyo bimenyekana hirya no hino ku isi hose kuko YouTube ni televiziyo ku isi irimo ibintu byinshi cyane mana yanje byinshi cyane ku buryo uronse nk'abantu bakuraba no gushimira Imana. Yego gusa rero tiko tuvuga iki kintu cy'abanyarwanda nta gwankuru bari urimo nta nzigira birimo nta mutima mu burimo ariko nk'abarundi bene wacu mugira urukundo ku bikorwa byacu by'abarundi bya bene wanyu byashiki banyu n'abandi benshi batandukanye kuko kabisa usanga umenga birimwa akantu kababaje gato uriko wumviriza ukuntu twebwe abantu b'abarundi benshi babaraba ariko ugasanga sikirenga kuko mu Rwanda uri kurabaza abastari baba filime ndundi bashaka bakubwira ati ntabo kabisa bamwe uzi ngaha wowe ubona bakubwira ko atabo bazi ariko uje kubaza umurundi mutsare n'ufise cene maze amezi 3 usanga umurundi amuzi. Abarundi rero murabi by'iwacu nivyo mu Rwanda n'abanyarwanda barabi by'iwacu turabane twese n'ubundi niko byari bikwiye kuba rega imigenderanire myiza ariko twige ku banyarwanda twige ko ikintu cyitwa patriotisme natwebwe tucige kuri bo urumva twiyumvira uko natwe igihugu cyacu kuko igihugu cyacu ni ciza uko Imana yakiremye ni ciza gusubira u Rwanda Uburundi urabona u Rwanda bo Imana yabahaye imisozi bo bade pede mille collines twebwe Imana yaduhaye byose yaduhaye imisozi iduha inzuzi iduha amasoko iduha nukuvuga byose uragitegera neza. Rero niyo mpamvu tuvuga tuti abarundi nyabona twikebuke dutangure gushigikirana dukunda ibyacu hamwe twakunda ibyacu cyo turabarera ati turabe n'iby'abandi rero gusa tuba twabanje kwanza gushigikirana nkuko abanyarwanda bariko barabikora. Gusa hari umunyarwanda umwe yambwiye ati mugisha kiyege yaravumye aramenyekana ino twebwe aracara twijyaho ni bagaruka aca atwereka ko menga akaza ariko ubu natwe twaramuciye kubijyaho ni imvugo bakoresha mugabo sivyo. Umbwire filime imwe gusa y'abanyarwanda imwe yonyine uvuga ati iyi filime yoba yaraje ikundwa mu Burundi no mu Rwanda gusumbya Mugisha imwe ubuzi imwe gusa woyikura nayihari niko kuri nabyo kuvuga ngo yabariye ko yanigishoboka sico ni uko nyine Imana yabikoze ni uko nyine gushika ubu no mu Rwanda nta filime baraproduce uvuga ati ngo iyi yarakunzwe n'abaturage ijana ku ijana nkuko bakoze Mugisha sivyo kabisa. Ukuri ni uku kuzima gusa yambaye nuko tugushigikirana abanyarwanda ni bene wacu nka jewe mfise nyokuru wanje yabyara papa wanje n'umunyarwandakazi 100%. Urumva rero wiweje ibintu byinshi usanga duhuza turi umuryango umwe turi famille imwe dushigikirane mugabo bamwe bose bavuga ati ka televiziyo duhere muhira amibindi bikurikira ibindi bihugu by'abandi. Mugisha turangiza nashaka kuvuge kuri ibi bintu bingahe uvuge ku bakinyi ba filime bagenzi bawe uvuge kuri company kuko company z'ibintu byatuma industry yacu itera imbere kuko nk'ubu je ari kintu murambona nkavuga ati wayi kimeze uko uri kurara amapakate z'amasosiyete amakomeye usanga ari ko umuntu atazwi ariko kavuga ati nkimvira ati ayo haba ari Mugisha abura bipakate bo babeshi bibaza ko habuze iki kuri ico kintu kugira bavuga ati ubu rero hageze yuko twegeranya abantu bamenyekanye abarodo wako kazi nakabo nkuko tubona mu bindi bihugu. Biri baza yuko ni bya binini navuga ni patriotisme papa ni patriotisme gukunda igihugu ni nakubwiye patriotisme mu bintu byinshi cyane nitwara nk'umwana tuzogenda tubivuga ama etape par etape twerekane ineza ya patriotisme aho patriotisme izo tugeza nitwara namo turi kubisa agace tukavuga teka duhindure tutane gukunda ibyacu
urumva dutanga gushigikirana byose ukuravuga by'amapancarte by'amapublicité by'amapromo byose bica bijya ku murongo ariko umwanya tutarakunda iby'iwacu tutarashigikirana igishoboka ukuboko kwa guverinoma muri aka kazi kanyu gukwiye kubukwaca nk'icyo wosaba ni umubyeyi wacu urumva ibikorwa dukora tubikora ku butaka bwacu bw'u Burundi n'ubutaka burafise inzego burafise guverinoma naho twogera gute ntigishoboka niza tuzokoma turi mu ngora zo dusubira inyuma tuzokoma dusubira inyuma nk'ibirenge ugwaruka dushiramo ingufu nyinshi cyane mugabo ntitugira aho twigeza kubera yuko guverinoma idasupporting ibikorwa byacu rero guverinoma turayisaba ni nkuko ari leta mvyeyi leta nkozi twabasaba cyane cyane babane bashigikira ugwaruka mu bikorwa byabo bitandukanye kuko naba ndabivuga deja mushikiye ugwaruka ni kugabanya akajagari kugabanya desordre ni kugabanya imvururu mu gihugu urumva kuko deja baba bamaze kwirongera akazi turamaze kubwirwa yuko atakazi gahari tukirondere tukaronse rero badushigikire yego icyo usaba imihora gutuma tumanaka amakuru cyane cyane ko za views nyinshi ziboneka biciye mu mihora yo gutuma tumanaka amakuru canke muri BBS ari abantu bakuru cyane internet ya BBS akajambo uvuga kuri ico kugira twevurire imihora yo niko bukongera gusa ubu technique kugira ngo connection ibe nziza ico nico je no usaba connection ibe nziza aho byari neza numva abantu bavuga ngo ngo imihora ngo bakutugabanyiriza ibiciro sivyo tutaracyafise inuze muhora uri uzimbuse gose muri East Africa nukuri kwa Mungu just no ja muri ico ahubwo icyo no babwira badufashe i connection ibe yani seconde kwiduza n'amahera gacha duba bayiduze tudugane nabyo nyene biduge dukora ibintu bizima no tugume tuvuga bamanuye na connection ikimanuka none tuzoshika he kuri abakinyi bagenzi banyu uko mukwiye kubana ko mukwiye guteza imbere icakintu patriotism yego abagenzi bacu icyambere nuko twokongera umurindi twongera ibikorwa tubandanye ndabatera intege bose bakora bikora neza hama tubiguguza turashigikirana naho utari muri filime yiwanje ukagira subscribe kuri channel yiwanje ukaraba gato ukaraba je nkaraba z'abandi tukagira sabone kuri YouTube kugira ngo muri bwa bumwe tugira tuzamurane buhoro hama nihagera ukabona ati ngiye ifilime banje nkine ko nkina na Mugisha cyangwa nkina na kanaka ntutinye kumwegera niwiye ibyumviro byinshi atari ibyo mwegera umubaza ati mfise filime yiwanje kunuko hama wumve yuko ashobora kwemerera cyangwa ashobora kuguhakanira rero twibuka yuko turi bene Burundi turi ikintu kimwe dufashanye dushigikirane kugira ngo dushike kuri bamwe rero barorera filime nabo nyine tubasaba yuko kuri kuraba bakujya barabivya abandi nabo nyine bikubita gashi maze barashikira ibikorwa by'abarundi iyo bava bakagera yaba muri sinema yaba mu muziki mu bikorwa byose yaba mu interview asanzwe baze badushigikira kugira ngo natubwe utene imbere kujya uraba niko ubuduhaye ijwi ubuduhaye nguvu kugira ngo twanje dutera imbere murakoze amakindi naco nashaka nibuze kumburiye abanywanyi bavuga ati no Mugisha tumukura he ni kuri Mugisha Media ucubona ibikorwa byacu amafilime yacu mashasha cyangwa Madel TV ibikorwa birahari tuko turabikora kandi dukora umunsi ku munsi ndabasaba kandi nabakora kwikirana Buja Buja Today ndabasaba rero barakurikirana Buja Today yuko mukora subscribe kubera gukora subscribe ntacyo bigutwaye vraiment ukura kurikirana kino kiganiro gukora subscribe aho kuri sabone ntacyo bigutwaye nta n'urumiye bigutwara kuri sabone kugira ngo ushigikire Buja Today ko nabo nyine bakora bikora neza imwe bahezagirije harakana ariko Mugisha tugenda tuvuze kuri ma award atangwa mu Burundi canke competition canke festival zitandukanye kuko nibaza ko ishari kiri mu bintu byotuma nk'ubu tuvuga ati hari abastare batanu b'uyu mwaka ariko mu Burundi usanga bigoye zimwe ziba bamwe bakazijamo andi bakazivamwo ugasangamo bamwe ntibasangemo hatanga no mawadi ugasanga harimo utujambo twishi akajambo kuri iki ko mu bindi bigo turabona amawadi y'igihugu canke amakampani atandukanye agenda ratunganywa kugira haboneke gushimirwa kuri bamwe Shiriki amawadi nibasaye kugihe ikinzo kivuka indi gihe kuko nacinye n'inkora mutima kimwe by'inkora mutima dukana umwaka ajyo tukaronka umwanya kandi kuri Buja Today ubwo uzivuga icyo kibazo uzogitangurire kwa amatu tugikorere kuko nacinye n'ikinkora kinini nacinye n'isi cyoroshi bibaye bibiri patriotisme na festival canke award ego nacinye tubivuga ko nabyo ntangora
Mugisha hari ikintu umva nari kukubaza ntakubajije utera ko kivuga mbona umengo kweli sinzi icyo numva ko utambajije nukuri agacati ikintu simiya kimbaza nari kucisha ko ntacu yambajije nico kivuga nukuri jese mbona umengo byose ibyo wambajije ni ibyo kandi ntihaboneka ibindi kuko ni wowe ujeje kubaza njeje kubaza rero je ngenda sero n'ibyo umbajije akaba ari byo ndakwishura rero umva ani kumaye double akazi kabiri ko kwishura ko kubaza no kwishura rero ubwo ahubwo wewe uzugenda urabete ejo uvuga ati nibagiye kubaza Mugisha kino kintu ucyandike ukinotify ama ni next time uzokimbaza ntangwane nzocishura ubutumwa kuri twebwe dukora aka kazi ko kugira amahitamo canke kumenyekanisha ibikorwa byose mukora muri kano kazi mu bandanye murondera aba artiste bose mudacagura mama namwe mureke fanatisme mureke kwivanga mu fanatisme ati je nkunda kanaka kana promoting oya kora akazi kiwawe ukuntu kameze kuko ubone icyo ukora ni kugira ngo ushikane ibyumviro by'aba artiste kwisi abantu bamenye icyo bagona rero mubandanye mukora ibikorwa byanyu mube honnête umva mbe honnête mu bikorwa byanyu kandi murundi n'abataramenyekana mubafashe kugira ngo nabo nyine bagire guti bamenyekana biba bigoye Mugisha gukoresha umuntu ataramenyekana kuko nta views uronka nkuko umukinisha nawe ugasanga byakubise swat gaho no byugariye rero mwebwe generation y'ubu mwese mumva mu mitwe yanyu hari ikintu cyitwa views gusa nukuvuga uri tayari kwambura impuzu ugende wiruka kugira ngo uronke views gusa nubona atirika ngore kino kintu kugira ngo mfashe abandi naho bafise urashobora gusanga umuntu ari umwandagara n'ubwo bafise ama content adasanzwe muze mwibuka ko inyuma ya views hari abantu babiraba hari abantu bakeneye yuko bakuramo ibyigwa hari abantu bakeneye kuraba ibintu bizima rero ntumuze mukora gusa kwera ama viewers mukoze kwera ama viewers gusa muzanga muko murakora ibintu by'ibiterasoni usanga muko murakora ibintu bitagira akamaro kugira ngo mwirungire gusa ama viewers rero ni byiza rero yuko muza murondera n'abandi naho uronka ama viewers 255 ijana urumva ni buhoro bizogenda byongerekana urashobora kuvugisha umuntu uno munsi akagira ama viewers 5 10 ejo akazoba ikindi kintu gikomeye kijya kintu nacyo nikazusanga ejo kibaye ikindi kintu rero nyamutegera akazoza yakwirinda iyindi ivyejo ntawo bizi utazagakora nawe yabaga umutavu murakoze cyane Mugisha ndagushimire cyane zire ko rundi munsi cyangwa ikindi gihe kwanza azoduhakanya ariko batwemereye ko tuzosa tuganire ku kintu bitwa patriotisme ndavuga gukunda igihugu canke kwemera igihugu kumva umunyagihugu kumva ukorera igihugu aho uri hose n'ibirimo byose n'ibivuga byose hamwe n'ikintu cy'amakijanye na award cyangwa ama festival ngaha mu Burundi nizire kuzodoha time tuganira nangora karibu je free je kandi nakira uwo ari we wese abona ati akene kuvana Mugisha je ndi free kabisa nibaza ko mwumvise ibyo twahereye ko muri Fasha Burundi yababwiye uko bimeze kuko ntushaka kugera aha utumvise bijya Sophie wasimze twabwiye ko ushaka kuraba filime za Mugisha kuri Mugisha Media ogara filimi Ngabo the Master kine kubona Mugisha ni master byose uzobisanga muri Ngabo the Master aho muhepfo muri comment muraza kubona link ushaka kwinjiramo kuraba channel ya Mugisha canke ibikorwa bya Mugisha directly turabashimiye mwe mwadukurikiranye mugira aho mwubahwe Mugisha urakoze cyane nawe ngimana ibahezagire cyane